Imana yaguma intuma kw'abantu ati nkunde gusenga nihane mugabo nkabibona ibisanzwe umunsi umwe rero haragera igihe ndagwara. Kaze bakunzi ba K90 TV, kaze muganiro vyacu, kaze tubashikirize byinshi mu byo tuba twabateguriye muri umwanya turi kumwe na Fikiri Round. Yego, Fikiri Round hano turi kumwe yahoze aririmba indirimbo zisanzwe niko twobivuga, ubu akaba yarakiriye agakiza. Nivyo kweri ntubeshe, narakiriye agakiza. Yesu nk'umwami n'umukiza wanje. Kuva umwakiriye izina warahinduye? Bo izina kubijanye n'izina kare nahora nitwa Fikiri Round Vespucci, ariko ubu ngomba kubandanya na Fikiri Round Onction. Fikiri Round Onction nijye zina ushaka kubandanya na none Fikiri Round kugira ngo ukizwe vyaje gute, vyavuye kuki? Mbo numuhamagaro w'Imana. Imana yarampamagaye vraiment, Imana yarampamagaye ndavuga ati reka numvire ijwi ry'Imana. Kweli wamenye gute ko ari Imana iguhamagaye? Mu bisanzwe Imana irafise ukuntu ihamagara umuntu. Rero je kabisa harageze igihe ndabona ati Imana irampamagaye, reka ntangure kuyikorera kabisa. Waraciye mu bihe bigoye canke wa? Naraciye mu bihe bigoye cyane. Byagute ibihe bigoye bimeze gute? Bo nukuvuga ubwa mbere ndi ngaho Imana yaguma intuma kw'abantu ati nkunde gusenga nihane mugabo nkabibona ibisanzwe. Umunsi umwe rero haragera igihe ndagwara, ngwaye ndagera kure muga ndasenga Imana ndayibwira ati Mana uwo nkura aha hantu no gusenga no gukorera. Rero canda mwico gihe maze kuvuga ayo majambo agatiro karantwara, urupfu nariko ndarubona imbere yanje, hama nza kwikangura gwagiye. Mwico gihe candatangura gukira, maze gukira ya majambo navuga acatangura kuzarasuguma, candavuga ati reka numvire ijwi ry'Imana candihana. Niyo nzira. Mu kwihana wihaniye he ryari? Wafashe ingingo mbega yo kwihana ryari? Nafashe ingingo yo kwihana maze gukira neza. Mboca ndarondera abakozi b'Imana barabifashamwo, naraciye mu ma eglise menshi, ariko Imana irandongora nja muri eglise bita Bedside Burundi. Niho ubu ndangurira imirimo y'Imana, ndirimba muri chorale Lumière des Anges. Ni eglise kabisa ifise Imana, iri mu bwiza kujya kabiri nomero 93. Ndabahaye kariba bariko baratwumviriza hose baze dusangire ijambo ry'Imana. Kugira ngo iyo eglise wahisemwo, wabonye warihisemwo gute mu yandi? Mbo nukuvuga hari ahantu usanga ariho ukwiye kuba, nukuvuga mpwemu yera wenyene arakurongora, umutima urumva ko kurongoye. Urashobora kuja ahantu gasa ukumva umenga nturashika, ukaja handi ukumvura nturashika, mugabo iyo ushitse aho Imana yakugeneye urumva ko ushitse mu kibanza cyawe. Nanje vyagenze uko nyene. Maze kwinjirayo kabisa narumvise umutima wanje uruhutse, ndavuga ati reka ntoririye ngaha nkorerere ngaha, Imana izoze isanga ngaha, izompezagirira ngaha nyene. Ego watubwiye ko mu bikorwa ukora harimo mu mushinga w'umuririmbyi. Yego. Napo usanga wakwise indirimbo nka zimwe aho uririmba kera ugasanga iby'Imana wavyibagiye. Oya nukuvuga ubu sije nirongora, ndongorwa na mpwemu yera. Rero nukuvuga igikorwa cyose ndiko ndakora mpwemu yera arandongora. Nta mpwemu yera wakajagari abaho, byose bigenda ku rutonde. Mu migambo ufise nyuma yo kwakira agakiza ubu ukaba uri kuririmbira Imana, ubu wumva ugiye kubandanya ukora gute? Ugiye mu migambi yanje muri programa yanje ubu mwino misi ndiko ndi focaliza ku bijanye n'ijambo ry'Imana na technique yo kuririmba. Mu misi iri imbere igihe nicagera shaka yuko njosa ntangura kuza ndakorera Imana mu kuririmba, mu gusohora indirimbo kugira ngo ubutumwa bwanje
bwiza nakiriye ndabusangize n'abandi bushobore gushikira abantu benshi yeah. None uhabikora gute rero ubu cyangwa upanga kubikora gute muri kazozo uzovyigira he mbo nukuvuga hariho abantu banyitangiye imbere mu bijanye n'ijambo ry'Imana no mu bijanye no kuririmbira Imana abo nibo ndiko ndegera Imana yarabampaye muri Eglise Betiside Burundi bariyo nibo ndiko ndegera kandi turiko turakorana neza banyakiriye neza nibo turiko turakorana ubu urumva pritari ndashobora gutangura gukora ibikorwa vyo gwanje nukuvuga nkiririmba sekira ahantu nari febre ndahazi nukuvuga niho ndiko ndagerageza ndahubake kugira nzo tangure kuririmba atantambamye mbona atakote febre fisi yeah. Mu kuvuga imidiho waho rurimbizo bari yayindi nyene myakera imidiho amajambo mugani azohinduka hanini mbo no kuvuga ijambo ry'Imana rivuga riti shobozwa vyose no wumpa inkomezi no kuvuga umuririmbyi ugomba kuririmbira Imana mpwemu yera wenyene arakurongora umudiho n'amajambo arakurongora no kuvuga uko mpwemu yera azondongora nzobikora uko nyene yeah. No kuvuga mu Mana ntiyakora experience canke technique canke ibiki mpwemu yera bisaba gusa kuba ufise ijambo muri wewe mpwemu yera arakurongora acha kurongora neza ego nuko biri bakunzi ba K90 TV nuko turi kumwe na Fikiri Round ubu ariko ashobora kwitegurira ko aritegurira kuririmba indirimbo zo kunahaza Imana none twitega ko indirimbo yawe ya mbere zo bari ryari ubona bihaye bigenda nko kuvyifuza je ndibaza yuko urabona nk'ubu yuko uyu mwaka usa n'uwarangiye umwaka kwanza usa n'uwarangiye nibaza yuko mu wo mwaka uza Imana izobana nanje izongirira neza kandi ndizera yuko azoba umwaka mwiza wanje ndawiteguriyemwo vyinshi ndazi ivyo byose ndababwiye muzobibona yego nzokora vyinshi kabisa ndiko ndawitegurira yeah. Nuko turiko turarangiza rero tungira akajambo uhereza abahora bagukurikirana nabo wifuza ko bagukurikirana ubu mbo nukuvuga abahora bankurikirana n'abagiye kunkurikirana babandanye bafata mu mugongo ndazi nzobahereza ibikorwa vyiza mpwemu yera ndizeye ko azondongora nkabahereza ibikorwa bibubaka bibashika ku mutima yego babandanye bafata mu mugongo arabafise ivyiyumviro abantu banyitangiye imbere mu bintu vy'agakiza abantu banyitangiye mu kuririmbira Imana kana nongera ndabasaba yuko bosengera cyane kugira ngire inkomezi nongereze Imana inyongerereze inkomezi sinze ntembe yego hama baze dusangire umurimo w'Imana urakoze cyane Fikiri Round ego nuko dushimiye mwebwe mwese mako akurikirana K90 TV mwako akurikirana ibiganiro byacu twashimiye cyane twe kumwe na Fikiri Round ubu ariko akora ibikorwa byiwe byo gutazira Imana mu ishengero Betiside Burundi umuririmbyi wo muri chorale Lumière des Anges tumushimire cyane tumwipfuze no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ciao kwa heri.